ibintu bya Cristiano Ronaldo ngo bishobora kuba biriko birajamwo gukomera cyane cyane ko muri equipe yitwa Al-Hilal bavuga bati turifuza kuja gukina igikombe cy'isi cy'amaklub tujanye na Cristiano Ronaldo. Jana ko gikombe bigaragara ngo barifuza kuja muri no Mondial de Club bafise y'umukinyi nka Cristiano Ronaldo. Bigaragara ngo numwe mu bakinyi bagomba kwitwaza bagiye gukina kino gikombe cy'isi cy'amaklub. Hano rero equipe yitwa Al-Hilal nyuma yuko Inter Miami ya Lionel Andres Messi yo iza kuba yageze iki iza kuba yagiyeyo Al-Hilal nayo itike barayifise. Al-Hilal yifuza witwa Cristiano Ronaldo. Ya umugabo azwize ya Cristiano Ronaldo muribuka ko hageze igihe bikavugwa ko yamaze kuba yumvikana equipe ya Al-Nassr bijanye no kongereza amasezerano, ariko je naragarutse ku bwa mbere ku kintu ca projet ya Arabia Saoudite. Ubugino migwi yagirabwa amafaranga kugira ngo bikunde yatira abastar abantu bose bahindukiza amaso barabe Arabia Saoudite atari kubwo umupira, ahubwo kibi umupira ubigikoresho cyo tuma abantu biyumvira Arabia Saoudite. Bikuka ko deje baramaze ko baronka itike chance baramaze ko baronka assurance ijana kwijana ko bazokwakira igikombe cy'isi cyo muri 2036 oya nyuma ya 2030 raba 2034 muri Arabia Saoudite barakira igikombe cy'isi. Ariko ibyo byose ugiye kubiraba ukazungurutsa amazi iyo vyaciye nuko kuntu igihugu ca Arabia Saoudite cyakoze propaganda zo kwibranding zo kwizana muri mu bihugu abantu bagomba kwiyumvira ngo iyo tuvuze umupira w'amaguru haruhande y'umugabane wa Burayi wo witwa ko watwigaruriye eske indi migabane umuntu yo kwiyumvira ku mupira w'amaguru ni yahe? Uno munsi biragoye ko yumvira umugabane wa Asia mu mupira w'amaguru ntuce wiyumvira Saudi Pro League. Bivuze ngo inira isiti ikomeye cyane ku banyarabia Saoudite. Ariko kandi muri forma nshasha umugabane wa Amerika buriya bariko bararivaliza n'umugabane wa Asia kuko bo bafise Messi abandi bafise Cristiano Ronaldo. Erega amazina ntazotaka rukunyene. None nimba ufise Cristiano ufise Lionel Messi yisanze mu gikombe cy'isi cy'amaklub, bivuze ngo umugabane wa Amerika Major League Soccer izobiserukiwe n'umuambasaderi wabo kandi amafaranga azoza kandi akomeye cyane. Amafaranga Major League Soccer ni reisite kuri bo, kandi wibuke bobo nabo reisite yaramaze gufata kuko haronde ko bafise Messi Mondial 2026 nihe ni leta z'Ubumwe za Amerika na za Mexique na Canada. Bivuze ngo kubice byinshi kwijana projet y'uambasaderi cyangwa yo kuzana umusitari kugira ngo bikunde abantu bahindukiriza amaso ahuri kubicijana kwijana muri Amerika byaramaze gukunda. Ko igikombe cy'isi 2034 Arabia Saoudite zakira izocakira probablement Cristiano Ronaldo yarahevye ibyo gukina umupira w'amaguru, atakiri figure mu mupira w'amaguru abantu barabisha amaso. Ubwo si umwanya mwiza wuko Arabia Saoudite na leta z'Ubumwe za Amerika bafrontana nyene iyo rivality igatangura hakiri kare. Arabia Saoudite igasanga Amerika ku butaka bwayo. Nta yindi nzira mbona ihari ishoboka aya no yitanga amahirwe kuri Arabia Saoudite. Nimba mugiye mu gikombe cy'isi Cristiano Ronaldo azobahejeje amasezerano, ukabutagivise Neymar Junior, ukabutaronse Vinicius, ukabutaronse Rafinha, ukabutaronse Rodrigo Goes, bikunda kuronka Cristiano Ronaldo. Erega na Cristiano Ronaldo no musarazi ngo sha gikombe ntara Al-Nassr wa mwanya isi y'umupira w'amaguru ishobora kuvuga Messi gusa Ronaldo erega Ronaldo acashaka kuvuga havuzwe Messi. Uko twa turi mu gikombe cy'amaklub haravugwa Real Madrid, haravugwa Lionel Messi. Uku kuntu Barcelona no munsi itaza kwirikira vugwa cyangwa uku kuntu Barcelona biza kuba bica hirya no hino kugira ngo bikunde bayitike niko rega Cristiano Ronaldo atokwicara tuze. Cristiano Ronaldo igikombe cy'isi aragikeneye, ariko kandi na Arabia Saoudite irakeneye kuja na ambassadeur mu gikombe cy'isi bitwa yuko bagiye kurivaliza na Messi yitwa kuno munsi ariko araduza ibendera rya leta z'Ubumwe za Amerika. Ari naco gituma mbona yaba Cristiano Ronaldo yaba Al-Hilal barakeneraniye mu iyi projet gikombe cy'isi cy'amaklub. Peu importe ubuke bagwa buri hagati ya Al-Hilal na Al-Nassr, kumva ko Al-Hilal ariyo yananije Cristiano Ronaldo y'imyaka yose, mugabo kuneza ya Cristiano Ronaldo cyangwa kwizina giwe n'ivya kironda mu mupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo asinye Al-Hilal akajana mu gikombe cy'isi yo bari reisite kuri we, ariko kandi na Al-Hilal igasinsha Cristiano Ronaldo bakajana mu gikombe cy'isi yaba reisite kuri Al-Hilal, ariko kandi iraba ari na reisite ku gihugu ca Arabia Saoudite.
hari indi ekipe bazotwara si Al Hilal yonyine izobaserukira ni ekipe kinyamupira kirazisaka Jesse ndiko ndabona RB Salzburg yo muri Autriche ifa gutsinda Al Hilal probablement jewe RB Salzburg bari kumwe na za Pacho kazigasi ekipe ni buri mboni ishobora gutsinda Al Hilal ni Real Madrid nayo nyene kubera izina nabo ba grand joueur kumbure kuko biroshe ko Madrid ifata Al Hilal nk'akagwi gato mugabo Al Hilal uburyo nka Madrid yovuga ngo irikira ifata Al Hilal nk'akagwi gato siko we RB Salzburg ndetse na Pacho kamo ifata ndiko nabona nikitaba nibitabi ibihinduka ndabona qualification muri Rotsinda Real Madrid irengana iri kumwe na Al Hilal mugabo Al Hilal nigomba kujari aturazi ngo objective y'iki gikombe nta mupira uriyo iki ni gikombe cy'amafaranga gusumba kuba igikombe cy'umupira rero kontra twarabwiye Cristiano Ronaldo kugeza ubu akaba atarayisinya hano haracyarimo propaganda nyinshi zo kuraba mbega Arabia Saoudite biramera gute hana bamwegereye n'abandi bagiye batandukanye nawe ubwo araza kuba yiyumvira qu'est-ce que je dois faire kandi na FIFA regira byinjiramo ubu kuno FIFA irajwe ishinga no kubona Barcelona itariyo mwije no kudandaza bakabona ati hari ikintu uzohomba sinibaza ko inatuje no mu ibintu byo kumva ko Cristiano atazozana hari Messi je nabisubiyemo nubu Imana idufashe bikunde Barcelona mu gikombe cy'Iskirimo Real Madrid Cristiano Ronaldo mu gikombe cy'Iskirimo Lionel Messi twaduvise Barcelona Real Madrid Cristiano Ronaldo Lionel Andres Messi Pochettino igikombe cy'ama club nta match nimwe itazovugwa si saa 8 ijoro saa 9 ijoro mu cagu uvise Barcelona uvise Cristiano Ronaldo uvise Messi uvise equipe de Madrid match zose zavugwa kuko uno munsi Messi adakinye ejo Ronaldo arakina umunsi Ronaldo na Messi batakinye Barcelona irakina yamara na final rafinya umunsi Ronaldo na Messi na Madrid batakinye Barcelona izokina Real irakina nigiki kizotuma tutobabwira match kuko no mu nombero bijye no kudandaza hano na kalendari bugici igomba gupanga ko nta mu gusanga itsinda n'ubundi Barcelona ikaramukije irakorokera mu itsinda ririmo Chelsea sivyo Barcelona musizi irakorokera mu itsinda ririmo Chelsea Real Madrid mu itsinda ririmo Al Hilal abandi bo bishoboka ko bakinira rimwe Cristiano Ronaldo agakinira rimwe na Real Madrid mugabo nabo batahuye uwo munsi biragoye ko Al Hilal kino no munsi igakina na Pachuca dufata karero ngo na Real Madrid cikino no munsi nyene kine na RB Salzburg cyangwa Inter Miami muntu mbere yo kuvyaza umusaruro Inter Miami yose Messi gusarura ubuko ko rero Jordi Alba hariyo Sergio Busquets erega uno munsi abantu babona match ya Inter Miami na Al Hilal bakavuga ngo turasubiye kubona Cristiano Ronaldo na Messi bakabifata nka Barcelona na Real Madrid naba nimba bakumbuye kubona match ya Real Madrid ihuza Ronaldo na Messi yitwa match de competition kanaka bariko baraharanira ikintu runaka ubwo uzoreka kuraba iyo match uvuga ngo ni match isanzwe tuzirengagiza ba Jordi Alba tuzirengagiza ba Mitrovic twirengagize ba Sergei Milinkovic twirabira Messi na Ronaldo ubu nibwo budandaje no munsi bukene muri kino gikombe cy'ama club cyane cyo kintu nivugi amategeko n'amategeko mugabo hari igihe wisanga amategeko ugomba kuyarenga kubw'ineza y'abantu kubw'ineza yawe ibyo ugomba kwinziza abantu bazidoga Barcelona yagiyeyo bidaciye mu mateko n'ibindi mugabo ndazi ko FA Barcelona ikijayo naho ishaka igitware abantu bazandika yagitwaye yari yagiye yita bimerita n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo yagiyeyo kandi ugomba kubona feedback bizogarukana Rafinha muri course ya Ballon d'Or bizogarukana Barcelona muri course yo kumva ngo turasubiye gutwara igikombe mpuzamakungu twarewe na Real Madrid na Man City na zandi n'izindi zigiye zitandukanye ariko kandi FIFA nayo izovuga ngo nivyo reka abantu bidoge twaye favor Barcelona mugabo natwe twarinjije kubera Barcelona yaje même chose kuri Cristiano Ronaldo yero byanga bikunda bitegerezwa ku bana bavuga ngo vyo hindura ishusho gusumba uko twe twari tuvyiteze kiri kombe cy'isi gomba kuvyaza umusaruro mu kijanye n'agafaranga kuko rega munaravye nabi twe twava dukorokera natwe tukaja gukira sendwo ja leta z'u Amerika twogende ana Cristiano Ronaldo ari Lionel Messi ari Barcelona ari Real Madrid twogende match tukazivugirayo ubwo byanga bikunda abene gihugu bacu nibo tumavuga ngo reka ducanga itike canke iyo visa nibindi hama mugende tucekura match ninda tokurungira kumuvugira match ya ujere Lionel Messi na Cristiano Ronaldo kandi ninda tokurungira kuvuga classico muri Mondial de Club nimba Burundi wase sakatanga igihumbi ugira ngo bikundu mesha makuru wa PJ Classic FM ajeyo atangaze match ari yari mu ironge live hano ku radio ariko umesha makuru ari kuri Hard Rock Stadium nimo yatanga kweli nimo yatanga amafaranga ni make cyane nuko rero pense ko l'équipe étoile Hilal irifuza witwa CR7 dos Santos Aveiro nibinangi irafashwa na FIFA iba ijemo gafu hano FIFA irashamo umufungo na besa udishemo umufungo barashiramo amafaranga boss bamuzana muri equipe ya Al Hilal
nakandi ko binakomeza kuvuga uko iminsi igenda niko bigoma bivugwa ko Cristiano Ronaldo ashobora kuba yoja muri equipe ya Al Hilal turutse kuba boss Messi nawe niyari boss Messi nawe niyari n'abantu bidoze kandi wibuke ngo boss Messi bidoze ngo equipe ngo yawe invitation boss Messi muri doga ariko niyari boss Messi yagiye kubwa invitation niyo yibereye nta kintu na kimwe yakoze nta n'icyo yigeze nakorogera ngo equipe yiwe ngo ije hariya hara ariko kubera equipe nyene bazico bagomba kuyikoramo muri FIFA baravuga ati tugomba gutumira witwa Lionel Messi ibintu bigeze bikagenda neza. Kwinjira muri equipe ya Arsenal bamenye ngo biri hafi cyane ko ashobora kwinjira muri equipe ya Arsenal. Bigaragara kandi ko sigo gambere Arsenal Londe Martin Zubimendi bigaragara abantu baracari ko barabaza ngo biracakunda ko Barcelona kiniki igikombe cizi nibiraba official mugabo biracana nibiraba official equipe izosubirira Club Leon mugabo biriko biravuga ku bice byinshi kwijana kwishobora kuba equipe ko Club Leon izosubirwa na equipe yo muri Mexique nyene canke igasubirwa na equipe niburi gushika muri kano kangi cyo bamenya nuko yo muri CONCACAF gushika muri kano ariko biracaje FIFA ico yifuza nuko Barcelona ijayo ico cifuzo kuri FIFA turamazwa nuko gihari wanashaka gushika muri kano kanya kuva biriya bintu biba ara n'amezi nk'atatu haciye bibaye Club yavuye mu baye Club Leon areze nk'amezi ibaza gushika muri kano kanya nibiraba decide equipe iri busubire kandi Club Leon bivuze ngo biracane mu gifungu ariko ndavuga ni Martin Zubimendi muri equipe ya Arsenal nyuma ya mercato yasirangiye bigaragara ko bamushaka n'ubu